y'Imana mushobora byose imbere y'umukuru w'igihugu imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka jewe Gabi Bugaga umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa kandi riyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi nkubahiriza ubumwe bw'abarundi amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abarundi bose. Imbere y'Imana mushobora byose imbere y'umukuru w'igihugu imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka jewe Gabi Bugaga umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa kandi riyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi nkubahiriza ubumwe bw'abarundi amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe ndiyemeje kurwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu nako abene gihugu bose. Bene gihugu bose n'abarundi bose arongera bamusubirisha amararahiro. Kino kibazo naco kirakomeye gose, kinaco nyene kirakomeye kuko amakuru dufise kandi dukura mu masoko akomeye cyane arimwo muri leta y'u Burundi nuko by'ukuri leta y'u Burundi iri mu mugambi ukomeye w'intambara itegura ishobora kuba yerekeye igihugu cy'u Rwanda. Biriko bikoregwa ahantu henshi cyane. Inkuru ya mbere iva mu buserukuzi bw'u Burundi mu Bubirigi, aho bamwe mu bahakora bonyene bemeza ko umuserukizi w'u Burundi mu Bubirigi uyu munsi mu gikorwa yahawe hari mu guhuza abatavuga rumwe n'u Rwanda bari muri ico gihugu. Avuga ati abo bantu baza buri mwanya muri ambasade bakaja hamwe na ambasaderi bakiyugarana, imigambi barimwo ntituyizi. Aya makuru ariko ava mu buserukizi bw'u Burundi mu Bubirigi bonyene abakorayo nibo bavyivugira bakavyemeza. Hari ikintu kiriko kiraba, une coordination iri kurubakwa n'u Burundi iboneka ko itumbereye u Rwanda. Amakuru mbega Pacifique mo kivuga ivyo ubwo Terasi Nahiraje ntazova avuga ko mwamukoreye intebe ishushe, ayo makuru abayabaha bafatira ku gikigi gishemeye. Ntaco nzontangaramwo n'ukuri n'ubu naca vyandika ndabimenyereye gutukwa, ariko ndabimubwiye amakuru ariko ava mu bo bakorana nibo bayemanga. Ica kabiri nuko abandi makuru ava mu Burundi yemeza ko hari intumbero yo kubaka hagati mu gihugu
inzu yoba iya coordination y'intambara nyine iriko irategurwa. Igice kigira gatatu, intambara ntibariko bategura abo bayirongora gusa, hari no kwiyumvira abazoyigwana. Mu bazoyigwana amakuru yandi mfise neza ni kimwe nari namaze kuvuga, kumbura uko mubimbagije bica bitera bituma naco ndacinjiramwo. Ni ikicuko murazi umugambi wagumye uvuga witwa ngo FRAD, ngo kubaka ngo force ngo de la réserve, yitwa igice cy'igisirikare cy'u Burundi cyaboza gusa gufasha igisoda umwanya wari wose vyokenerwa. Ico kumbura abarundi batari bake batazi nuko imyimenyerezo kugirisha formation y'abo bantu iri kwiraba kandi iri kwibera mu ntara ya Ruyigi. Abantu baribuka igihe twavuga abasirikare bavuye muri Kongo bagahabwa igihano cyo kugenda n'amaguru aho bagiye hariya mu Ruyigi. Hariho babasirikare bari barafashwe na M23 barekuwe aho bagiye hariya mu Ruyigi. Biriya bice nyene nivyo biriko biraberamwo formation y'abo bantu, ikindi gisirikare gishasha. Ubundi bavuga ngo iyo FRAD bazoyishiramwo abakukurutse mu gisirikare bashobore kuronka iyo bandaniriza n'ibindi. Uko bariko barabikora ni gute? Abo bashirayo ni bande? Ahanini batora mu mbonerakure nizo batwara aho hantu. Haravugwa kandi ko harimwo no muri ba wazarendo abo batwagwa muri ico kibanza. Ikindi kintu gitangaje mu nyigisho ziriko ziratangirwa aho hantu nuko aho cobaye igikorwa cy'igisirikare nyene gusa kiboneka gose nk'igikorwa c'umugambi CNDD-FDD. Baravuga ko umugambi ufise uruhare rukomeye haba mu gufungurira abari muri izo formation. Baravuga ko Reverien Ndikuri ari mu bantu bakurikirana gose iyo formation y'abo bantu. Ngomba nje kugiteye ubwoba kurusha ngaho, aho mwariko muravuga bazontuka nibaza ko bazofatira ahubwo aho kurusha n'ibyo bya Terence Ntayiraje. Nuko briefing neza kukivuga, ikiganiro bakoreshejwe vuba cyane n'umukuru wa FRAD General Inyasi Sibumana yagiye akabwira neza abo bantu ko uyu munsi mu gisoda cy'u Burundi ngo bafise ingorane yuko bwa mbere bafise abasirikare ba kera batizigiye, ingorane yuko bafise ngo n'abasirikare ba CNDD-FDD ngo babona ko batakizigiye ro system ku buryo ibyo batuma byose badashobora kuja kubikora. Abo bantu bariko bigishwa ko umwansi wabo mukuru ari igihugu cy'u Rwanda, bababwira ko u Rwanda rufise intumbero yo gutera u Burundi, bakabwira yuko bakeneye igisirikare bizigiye cyabo kigizwe n'ubwoko bumwe bazokoresha muri iyo ntambara. Ubu rero wumvirije ibi bintu byose uko biriko biraza, ibigwanisho biza bigatwagwa ahantu hatazwe, ukazana amaformation ariko arakogwa mu buryo butangaje, hubakwa ikindi gisirikare, hakaza amanama ariko arakoreshwa abatavuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda akabera muri ambasade y'u Burundi n'ahandi, kumbure n'abandi babinjira mu Burundi nyene. Aha hantu biraboneka ko ejo canke hirya y'ejo dushobora kwinjira mu bintu bitoroshe mu Burundi. Ibigwanisho navuze nti kuva mu 2012 hamaze igihe haza amakamyo atari make aza paki ibigwanisho byinshi, bimwe birashikira. Hari ibyashikiye mu Cankuzo ku Mutukura, haravuga ko hari ibyageze kwinjirira mu ruhande rwa Mabanda. Ariko amasoko mfise ubwa mbere ari hafi y'ikivuko cya Mombasa muri Kenya, yo aremeza ingene ibyo bigwanisho biza bikazanwa n'ubwato, hakarondegwa ayo makamyo bijamwo. Abasirikare ba Kenya bakabiherekeza gushika ku rubibe rwa Tanzania. Ku rubibe rwa Tanzania abasirikare ba Tanzania bakabiherekeza gushika Ikobero. Kobero soda Burundi bakavyakira, ntakarero bikaca bija mu ikambi yo ku Mukoni. Ku Mukoni bikinjira, haraho bakuramo bikeyi, ariko bamwe mu bashoferi babyo baravyivugira. Mu nyuma tukaronka irindi tegeko ryo gufata ya makamyo tukayakatisha agasubira muri Tanzania tutwaye kandi bya bigwanisho twazanye. Ivyo bigwanisho bikagenda bigiye muri Tanzania bigatwagwa ku kivuko kindi cyitwa Tanga, bicinjira byaciye ku kivuko cya Mombasa muri Kenya. Mu gusubira inyuma
bijyanwa ku kivuko cyatanga. Rero aba bantu bose bakurikirana ivyo bintu kavuga ati ikintu kiko kiraba mu Burundi ni giki Burundi bwo nyene bwo baburangura ibigwanisho bukaca bugenda kubigurisha handi. Uburundi bwo nyene canke byo bari ibigwanisho biza byitwa ivy'Uburundi hagakorwa ivyerekana byose ko ivyo bigwanisho byinjiye mu Burundi ariko hariho uwundi mugambi unyegejwe bikaba ari ibigwanisho by'ikindi kintu atari Burundi. Iki sinzi ko umuntu yocita ubunyonyozi busanzwe. Murazi ko ibyo bibaye turi mu ndwi twibuka Ernest Manirumva. Si ubwa mbere habaye amakuru avuga Uburundi bugura ibigwanisho by'umurengera ariko ibyo bigwanisho ntibije mu bubiko bw'Uburundi, bisubiye kuza ubukandi. Ibigwanisho biraza bigaca ku mupaka neza aho biteza guca hose bikahaca, ariko mu nyuma amakamyo akabipakira bikagenda ahandi hantu. Uyu mwanya turiko turavuga kumbure ko ndabivuze bazohindura. Akaroro kamwe ndagatanga, abantu binjije ibigwanisho amakamyo 23 yinjiye mu Kone namaze kuyavuga hirya y'ejo kwa gatanu arinjira mu ikambi n'ubu ni hari. Abashoferi bazanye ayo makamyo bari bazi ko baca babandanya i Bujumbura bigapakururwa, ariko baza bumva babwiye bati nimutahe nimugende mu miryango yanyu muzogaruka ku wa mbere tubabwira iyo muca. Niho bagira bati kenshi batubwiye uko tugaruka dukatisha amakamyo tuyinjiza i Tanzania, kandi ariho aho wumva baca bagenda ku kivuko cyatanga. Babijana he? Iyo tanga biriko bijya he? Hariko hakugwa iki? Aha hantu hari ikibazo. Niho rero haca haza hipoteze ya nyuma y'abagira bati birashoboka ko abategetsi b'u Burundi babona ibigwanisho byanditswe ko byaje bikaba bitari mu bubiko bw'igihugu, bonyene bashobora kwitegurira guturira stoke y'ibigwanisho kugira ngo ntihagire audit izoshoboka, ntihagire umuntu azoza kubaza ivyo bigwanisho vyaje ntibiboneke iyo vyagiye. Ico naco kirimwo muri za hipoteze zihari. Rero aya maraporo ariko arakogwa, aba bantu bavuga ko bakoze raporo baraye bayikoze, twizere ko iki kintu kizoronkamwo inyishu. Ibi bigwanisho biza ntibishike bija hehe? Iki ni ikibazo gikomeye gose n'amakungu akwiye kwitwararika, kuko bene ivyo by'ibintu by'ibigwanisho ikiba kikiri ikibazo c'u Burundi gusa, ni ikibazo cya sécurité y'akarere, ni ikibazo cya sécurité ya Afrika, ni ikibazo cya sécurité y'isi. Ibi bigwanisho biza byitirirwa Burundi biriko bijana. No kuvuga amakamyo 23 yagaragaye muri Muvoma kuva ku cyambu cya Mombasa muri Kenya akazakata Tanzania akazagera i Burundi akongera akanasubira Tanzania. Tanzania iri gukorana na CNDD-FDD ndetse iri gukorana na RDC cya FARDC Cesasubwo. Umurongo n'umwe guhanahana amakuru, inzira, intwaro. Bivuze ko Tanzania ifite amakuru simusiga y'izi ntwaro, kandi Uburundi bufite amakuru simusiga mu by'izo ntwaro, kandi Kongo Kisasa ifite amakuru y'izo ntwaro. Ni ukuvuga rero izi ntwaro no mu busanzwe ni iza Kongo, cyakora icyo nemeranyaho na Pacifique nine nahazwe nuko mu Ruyigi nkuko nabibabwiye ngo hariyo Pacifique ataranabivuga, murazi ko nabitangaje mbere, nababwira ngo mu kibira cy'u Burundi hari imyitozo ya danje. Urumva yenda ikosa rigiye kubaho nuko n'igisirikare cya mbere niba neva adashoboye kucyubaka akaba agiye kubaka icya kabiri kizimi, nimubanze mwihaze n'igisoda cya mbere mu gihaze, ariko ugiye gushyiraho undi mutwe ngo wunganire iki nacyo utagishoboye. Na polisi ari polisi inyamirama bizabuze ayo zicira nayo zimira. Ngira ngo ibyo ni ukwidigadiga ugatwenga. Gisoda cy'u Burundi kirashonje kirakenye,
barinda kugiha ibihano cyabuze imishahara, ntibagihemba neza, ntibakigaburira neza, ntibacyambika neza. Hari amafoto yagiye agaragara mu birato byabo byaraheze, byarahengamye, kandi bari kuri defile y'umukuru w'igihugu, bari muri kwizihiza ishimwe rya independence. Ni ukuvuga rero ntabwo mpamya ko iyo niba abana babibaze nabi, bo nibitoze, nibareme iyo mitwe. Ibyo mu Bubiligi nabyo ndabyemera, by'abari guhurira muri ambasade y'u Burundi bahuza, koko n'imbonera kure nyinshi ziri kumwe na FDL. Donc hari umwiteguro w'intambara igomba guhagurukira i Burundi, ariko igahaguruka itewe inkunga n'u Burundi, nubwo itanahaguruka i Burundi yava no muri Kongo. Cyakora habayeho kwenderanya no gushotorana, yanahaguruka i Burundi. Ariko mu busanzwe FDL n'abarundi n'abafaridese nibo bazishyira hamwe, yenda satani ibashuke, bumve ko bagiye gutera u Rwanda bakarushobora. Ariko icyo ni ikintu kidashoboka. Mpamya ko namwe muri kubara mushaka kwiyahura. Bazaturuka muri Kongo rero, bo bashakisha uburyo bakinjira mu nyungu zabo, byitwe ko ari abanyarwanda batashye, cyangwa se neva kwa guhubuka kwe atanga inzira mu gihugu, ate FDL yanyatse inzira iratashye tayari. Icyo nzi cyo nuko intwaro zimwe zarahiye ziratwikwa, n'izi ziri kuza. Gusa Pacifique icyo atamenye ni uburyo amakamyo yinjiranye intwaro kandi akongera akazisohokana. Aya makamyo yinjiranye intwaro mu Burundi n'izindi yasohokanye, mwebwe murimo muribaza ngo wese ngo nuko zari pirate, ese nuko zaje zitujuje ubuziranenge. Oya, ntabwo ari cyo bivuze. Ahubwo Tanzania izi ntwaro zo zishaka kuzazenguruka zikajya muri Gisangani y'intara za Chopo, bashaka kuzinyuza hariya kuko hariho urubibi rwa Tanzania na Kongo, bashaka kuzijyanayo bakazishyira FARDC. Izu Burundi bwazifashe bagomba kwifashisha mu myitozo barimo mu Ruyigi no mu gihugu. Makamyo 21 n'amakamyo menshi aje. Ni ukuvuga rero izindi zo zigiye kunyura hariya, zibe zitegerereje hariya. M23 ko ishaka kujya gufata Gisangani, Chopo ndetse za Uvira, aho hose Tanzania igomba kubibitsa izimbunda za Kongo, ariko kuri negociation y'u Burundi kugira ngo bazazifashishe mu buryo bwo kurwanya umwanzi. Naho rero Pacifique namusobanurira, niyo mpamvu zasubiye Tanzania zigiye kugenda zicurike, zijye gutegereza M23 ziriya ntwaro. Niko bigiye kugenda hano rero. Nimbivuga uko untahure, ni ukuvuga rero intambara itutumba hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi, ni intambara imaze umwanya utari muto, ni intambara navuga ngo idasanzwe, ariko nanone si intambara twavuga ngo ni intambara twavuga iri butungura abantu. Ubuhanuzi twarayihanuye, abanyepolitiki bayivugaho. Intambara ntabwo yinyegeje, ishinyitse amenyo iragaragaye. Intambara iri ku karubanda. Ubwo sinzi mwebwe impamvu mubibona nk'ibintu bishya. Ibi ni ibintu bikomeye bihambaye, biri gucurwa, biri gutegurwa bya danje. Hama uyu nawe narabibabwiye ngo ukuri kuzagenda kujya hanze. Mwabonyemo hano bamurahiza ishure ebyiri. Uyu ni umwe mu bantu bishwe bagandaguwe n'inzego z'igihugu. Kumurahiza ishure ebyiri, ubundi itegeko cyangwa se ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ni urupapuro usanga rwanditse ugasoma pointer. Iyo uri gusoma rero usoma ibyanditse. Bariya bamusubirishijemo rero ni ryatiku rya CNDD-FDD bubatse ubumwe bw'abarundi bari mu gihugu. Noneho abari hanze y'igihugu Uburundi bwabashyize mu gitebo. Nushaka ube hanze wiga, nushaka ube hanze uri mu zindi nyungu, bariyerurutsa bakaba bagufasha. Ariko abantu bose bataba mu gihugu, kuko neva nta kundi ibintu by'ingendo zo hanze y'igihugu. Neva ntabwo diplomasi yo hanze yita. Nibi bintu bivutsa aho Uvira ifatiwe, niho neva ari gutembera. Mu busanzwe neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye ntabwo ibintu byo gutembera abijyamo. Imana idutabare. Ofete rero
muzabona abarundi bari Induta, abarundi bari Mahama, abarundi bari Oman. Ibi bihugu byose nta gihugu kidafite abarundi, ariko ntabwo bashobora guhabwa ubuvugizi, ntabwo bashobora guhabwa serivisi niba bagiriye ingorane muri ayo mahanga, niba bahuye n'ibibazo muri ayo makungu. Nta kintu igihugu nk'u Burundi kiri bufashe abene gihugu bari muri ayo makungu, ahubwo ikiza kuba bo barafata umwanya bareba ibibareba, bite ku nyungu zone. Niyo mpamvu neva ibyo kugura indege se arayigura hatega bangana, kubaka ikibuga cy'indege kinini se kiragwaho indege z'abandi. Iby'iterambere ryagutse oyaye ni mu murima bajye kurima n'ibindi n'ibindi. Ntabwo rero iki nkigarutseho cy'uyu mujama bishe cyangwa bagandaguye, yashatse kurahira, ariko arahira avuga ko azakorera abarundi bose. Rero hari abarundi bene gihugu n'abarundi bose. Urumva aba barundi bahunze 2015 kugeza na n'ubu yenda bagihunga, abo bose CNDD-FDD yabashyize mu gatebo kamwe. Inzirira zifunga, ibibazo bihagarika uko, akaga kabako, intambara ibiyo. Ntabwo CNDD-FDD ibyo biyiraba, nta nubwo biyireba. Niyo mpamvu rero ubona no mu kwisigura no mu kwisobanura abadede nta kintu ibyo bibabwiye rwose. Nimushaka mupfe mushire, ntacyo bibabwiye. N'uyu rero yashatse gusa we nurahirira abarundi bose baramwongorera, kuko urabona yavuye kurahira ajya gusinya. Kandi mu busanzwe kurahira ukajya no gusinya byo ni ibisanzwe, ariko iyi ndahiro yishe uyikosoreraho. Ariko yagiye hari baramwongorera bati shaho ibukuru, rahira ibi, vuga ibi, asubira yajya kubikosora, nabwo barabyanga, bapfa kumushinyisha muri mbuzi uko ngira. We yasomye ibyanditse, kandi nubwo bo babyanditse si byo bashaka, kuko bagomba kubihinyanyura mukarahira mu izina ry'abene gihugu bari mu gihugu. Abari hanze y'igihugu ni probleme. Niyo mpamvu rero ibintu biri gututumba, abarundi bari hanze ntabwo bashaka gukunda igihugu, kuko mubafata nk'abanzi, mubafata nk'abarwanya igihugu, mwabashyize mu gitebo kimwe, mubapondera hamwe. Nta n'abazana imitahe, nta n'abasahiriza, kuko barundi. Ariko nyine uko byagenda kose nk'ubutabazi murabubona, dufite amakuru yihutirwa kandi meza. Iyi ni Imbabazi TV 3, kandi subscribe. Ariko shuti yanjye, rafiki yangu, ndugu yangu, ibyizi ntwaro n'ukuri, intwaro ziri kwegeranwa n'abarwanyi bari kwegeranwa. Uyu mugabo nawe yarishwe, ariko akani nk'akantu byatangiriyeho cyangwa byahagurukiyeho sava nako muri kukabona. Ibi bintu byose rero bicurera cyangwa biri gusura ukugwana intambara ishobora kuba agakura ariko reka rero mbabwire ngo muze gutegereza ubundi butumwa ku mugoroba. Imana hari ubwo yateguye iri buduhe, murabwumva. Ciao ciao.